nari nashatse yuko yoba microfinance y'abarimye abantu b'abarimye ariko nk'ubu nahavuye ndiyumvira nsanga tubikoze muri buno buryo nk'ubu mu gihe abantu boca baza twoca dusanga ko akoze ico twita banque populaire ibanki y'abanyagihugu ibanki y'abanyagihugu nizi hari zose siza abanyagihugu oya bajya n'abactionnaire bajya n'abantu baje bajya n'abanyamitahe abantu 10-20 bafise ubugari dufadika ndacabwegeraniza hamwe bakaca bubaka kijya kintu ariko ngana nashaka abantu umuriyoni bose bazana ibihumbi 10-12 twigirire banki y'abanyagihugu mu Burundi hanyuma bazohore bavuga nti mu Burundi hariho banki y'abanyagihugu abantu miliyoni bagiye hamwe mu iterambere bariyubakira banki bonyene ndako ndacisha amaso mu makomantere kigano duherutse gukora hari umuntu sintaho igihugu arimwo umugore kavuga ati David ati ndakwinginze vraiment basukoresha imvugo yoroshe simpave nta hataragera donc ntataye hataragera je muri muri ico kibono okay ngira ngo nikora yari yumvise ajya amahera twebwe ajya amahera tuvuga nababwiye ko mu biro 10 dushora twahemvye abakozi twahemvye abakozi ikibanza kwa twaraharuye neza dusanga aya mafuta tuyadandaje gutya ku 15 ku biro 10 cyatwunguka 500 je untunge nkubaze kano kantu ndagusanze mu biro mu gihe dusanzwe tuzi ko abantu baba bari mu biro utamusanganye costume umusangana ishati gororotse y'amaboko maremare na karuvati kubera ki wewe bamona wifata gutyo wambaye mu buryo buri simple cyane kandi uri ku kazi jewe mbere yaba hariho uburyo tumaze nikora ayo twegeranje yose tujana kurima kurondera nkana n'amavuta aboneka n'ibindi abantu bose bakora muri kibonobono oyo botonda mu mabiro bambaye amasarubeti kubera iki twerekana ko turi ku kazi ntiharagira aho tuja mu makostime mu Burundi ntiharagira ko guma twiniga winiga mu ndatakiriyo iki ni gihugu bisaba yuko dukora rero umbonye nambaye ukwini esprit y'akazi sura ya kazi okay mimi na sura ya kazi iyo ntakoze ndababara rero ubu Kristo mu Burundi no munsi buri hose ariko bwarigeze kuba budahari bwarigeze kuza igihe kimwe uwaba umukristo yashaje genda gaserukira karere runaka avamo cyangwa atangura gutransforma yigisha abandi ba Kristo ababanyi bose akabagira ba Kristo abantu hashashingwa urushengero rw'abafise umwemerere umeze uko none abariko baradukurikira utahuye ibi ntiyobwira mugenzi ubwo burere batarimwo umva bataca babaho ahubwo rero Imana guhezagire twarahariye dusanga muri biro yonyene ibikorwa tuzoba tuko turakora tuko turayungura ry'amafumbire amavuta n'ibindi tuzoba dukoresha abakozi 10,000 abakozi 10,000 uzoze ndabikwereke muri plan nakwereka ingene tuzoba kuyiza abakozi 10,000 bakora mu kintu kimwe aha iyi ni company ikomeye muta Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza mahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ico nico cipfuzo bagenzi ndabipfuriza. Je nizera ko ariho umuntu aba yuzuye atacapfa n'Imana ntagira icapfa n'abantu akagira amagara meza noneho ikirenze kuri ivyo akagira amafaranga. Nukuri kwa Mungu n'umuntu yuzuye. Rero no munsi twatembereye ndi muri biro kwa David mu kibonobono oil company. Garutse kubasangiza nanone izindi opportunity turi mu ntango z'umwaka bagenzi yenizera yuko ibi bintu tubereka kuri Agaciro Media ukabishira mu ngiro umwaka uzohera ufise aho ugeze ufise byinshi byo gushima aho natwe dushimira suko okay reka tuganane na David tubasangize byinshi cyane cyane kubijanye n'ama opportunity bagenzi twe tubasangiza toujours les opportunités nyinshi mu mutazi canke muzizi mutazisobanukiwe reka turongo umuco urambuye David no munsi nararije ndakwakira no munsi ni unyakira sinzi unyakiriye kuri Agaciro Media kwa Agaciro Media ariko nanje navuga ati karibu aha niho kibonobono oyo isanzwe ikorera barakunze kenshi kumbona ndi jenyene hanyuma ari abantu bagiye bavuga ngo uwo mutipe twama tumubona imisi yose ari wenyene none
je mucishamo mutwereke ivyo muriko murakora. Yego. Rero musi ndagushimiye ndaguhaye ikaze hano muri biro vya Kibonobono Oil Cooperative. Yego. Na groupement financier communautaire. No musi duce dusanga ni staff nini wore wese munari busy ni nivyo karakora niteka cyane. Ya, aha niho dukorera bijya bikorwa byose tubabwira bikorerwa ngaha. Urabona ngira wabonye ku irembo hariya ucinjira ushikira ari bya mutama ahagaze bya nigishe kubera ko nigishe no kuvuga barihirako bya bikorwa byo kuziganya no kuguranana groupement financier muri make. Yego. Abonye umuntu hari indani ibiya rero bibera hajya niyo bya bihumbi 4 duhora tubabwira ngo nimuzane ngo 6,000 ngo muce muza muraziganya n'ibihumbi 4 ku kwezi. 4 ku kwezi. Babikora rero nejya service. Hanyuma aha mwabonye abandi bashika kuri 3. Yego. Ni vya bindi twababwira anako twakira abantu barababwira ibijanye na logiciel bari bajejwe kwegeranya amadone. Okay. Bakaca bayashira muri ano machine. Turizeye yuko vuba biriko birakorwa cyane ku muvuduko munini. Kira muntu wese azotangura kubona uburyo bwiwe amaze gushiramwo aho bugeze averifye arabe ko ari ivyo kuri telefone yiwe. Nukuri. Bariko barabishiramwo batanguye bashiramwo imyidondoro ubu bageze ku gice cyo gushiramwo ibijanye n'ama epargne ivyo kuziganya ivyo bine rero bashiramo umuntu wese matricule yiwe n'amahera yiwe amaze gushiramwo. Hanyuma ivy'imitahe rero ya mitahe tudandaza abishiremwo hace hakurikira kuyinjizamwo abagiye kurima ku giti cabo aho bari uburinganire amatongo barimye kugira ngo tuzoshobore gukurikirana no gupanga ingene tuzokwegeranya umwimbo. Hanyuma habonye hari mama ari wenyene. Yego. Bari n'abadufasha byinshi ni we secrétaire wa Kibonobono Oil. Okay. Hana ko ari umuntu akuze isoneye umuhumure kabisa. Hanyuma aha rero twese ntitwokwiraho jewe nubwo nicaye ngaha ntabwo ariho nkorera muri ya biro twahora tubabwira yo hejuru muri etage na 2 turi kumwe rero na uraba ivy'amafaranga cyo kimwe n'uraba ivy'iki gisata ca informatique na communication abo nabo twebwe dukorera hejuru ako no musana turi hasi. Yego kandi rero mwabonye aho abantu nabo bashikira ngira mwashitse ngamo nahaza abantu benshi abakuru n'abato ni navyo nyene novuga nagumye mbona imiduga iparikinga bose binyira ngaha baye bose babari abactionnaire bashasha nabaza kwinjira nabasaba makuru ni ba hariho benshi baza ngaha batubonye cyane kuri agaciro media cyo tuma ndabashimira rero batubonye bakaca batusaba adresse rero baraza ngaha n'ivyo ushitse ngaha aha twakira abantu benshi cyane turabaha makuru hanyuma bakaca bagenda biyandikishije bakaca babanywanyi bacu rero ahubwo mbere nakaryo keza ndanabashimiye kuba mwageze hano naho undi wese tari bwaze abone yuko tuhari ntabwo ari ya migambi igendera mu mufuko canke mu vyiyumviro gusa itabiratangura urana ko nkaha turi muhabonye ko twagerageje kwerekana bimwe mu byo tuko ya mavuta turayadandaza arahari ayo bukeneye yose oyaronka amakandi urabona ayo tutarabuganiza ngo dushire mu ducupa aya nayo nyene turiko twaragize commande kuko byabaye ngombwa bivanye n'ingena no mavuta bayakenera twabonye twobandanya tuyagwiza nk'ubu rero twaragiye muri Metalusa kugira imashine ariko imashine itarashoboka vuba nzobahamagara tubajane mu ruganda rw'ikirundi uruganda kama aho mu bikorera naho tugomba kubikorera tuko turashinga uruganda kama vuba so guhamagara ugende tubereke ingene tubikora bibire nivyo rero tuko turahabwira urundi gwaruka abantu bose bamwe tuguma tuvuga ati aba diaspora ni mureke haruhande gufasha biwanyu bagurire agatahe muri Kibonobono Oil
aya mavuta y'igiciro kinini cyane hanyuma kandi ukaca duhamagara umurundi wese aze aterere mu iterambere kuko urabona nk'ubu ryo bari iteka rinini urabona nk'irya stade Intwari yubatswe n'abene gihugu ivyirya vyakozwe inyuma yuko baguma badutwenga baguma badukuramwo inkino zishika ngo nta kibuga gikwije nta Burundi uko nta hari bokinira voilà ana nk'abarundi bace bikoraniriza hamwe ama entreprise acara korana amabanki yose araterera baca barakora kiya kintu ubu rero nanje novuga nti umuntu wese yonezererwa no kubona produit yindi iva mu Burundi yanditswe ko made in Burundi iri kwirakwiragira hose kwisi ico kintu niba cyo muryohera afise umutima nkamwe w'abakongomani bajya bitwa ngo ni wazalendo bemera akavuga ati igihugu cacu nubwo aho ko cotegwa dupfa twemera tugaheba amaraso tuje kukigwanira rero twebwe uno munsi haruhande y'ivyo bikorwa vyiza nkunda kugushimira ukora byo kwerekana biriko birakorwa mu Burundi ugwaruka abari hirya no hino nibaze iyi produit tuyishire ku isoko isirikire yongera isirikire ku isi yose uyiravye azarabona made in Burundi aca bazaho mu Burundi nihe igihugu cacu congere kivugwe congere kimenyekane hasi umuntu ufumubigiramwo naho uwo bubona ati iyo migambi ntizoshoboka mugabo ugire uruhara kumva ko watereye kugira ubundi rumenyekana nabonye ari novuga ko ari nka histoire kandi ya vrai nashoye gusoma y'igihugu c'Ubuyapani yego urazi mu ntambara ya kabiri isi yose carakubiswe kiraja mu bukene kiramererwa nabi muga hariho umujene yigize kugira indoto aravuga ati mu minsi iri imbere ndabona ivyokogwa igica gihugu cacu gasore kikaba icambere kikabaza amasi mu vyambere ku isi giproduiza vyinshi gishora hanze vyinshi urabona ko nkuno munsi mu Burundi si mu Burundi gusa toute l'Afrique imodoka zose ni z'Abayapani za Toyota n'izindi okay nibaza iki kintu ga David uyu uri kurakira mu mbono yiwawe ukibona ari ikintu kingana gute ku Barundi kizogira impact ingana gute jewe nkuko mbona ndabivuga iki kintu ndakibona ari ikintu kinini kigomba gutangaza amahanga cyitwa ko ari ikintu cyakozwe n'abarundi ubwabo nk'ubu nifuza yuko ino produit aya mavuta mu gihe azoba ariko aragugwa hanze bavuga made in Burundi tuzotwatangure twandike kubimenyesha makuru uyu n'umugambi w'abarundi ibi byo kuziganya no kugurana natugira urabona ko jewe twaravuze tugire microfinance maka nari nashatse yuko yoba microfinance y'abarimye abantu babarimye ariko nk'ubu nahavuye ndiyumvira sanga tubikoze muri buno buryo nk'ubu mu gihe abantu boca baza twoca dusanga ko bakoze ico twita banque populaire ibanki y'abanyagihugu ibanki y'abanyagihugu nizi hari zose siza abanyagihugu oya bajya n'abactionnaire bajya n'abantu baje bajya n'abanyamitahe abantu 10-20 bafise ubugari dufadika ndacabwegeraniza hamwe bakaca bubaka kijya kintu ariko ngana nashaka abantu umuriyoni bose bazana ibihumbi 10-12 twigirire banki y'abanyagihugu mu Burundi hanyuma bazohore bavuga nti mu Burundi hariho banki y'abanyagihugu abantu miliyoni bagiye hamwe mu iterambere bariyubakira banki bonyene abanyarwanda n'abandi batangura kuvyandika avuga ati abarundi bari ku muvuduko wo gukorera hamwe bakoze banki y'abanyagihugu bakoze amavuta hari ibintu bara batwigisha ngo premier pays ngo igihugu ca mbere producteur yiki Uburundi nka kino kimwe turimwo tufatwa nk'abambere cyane nararyohewe kubona abakomediye bo muri Côte d'Ivoire bariko barakina baca banywa icayi yari cafe ni kawa baca baratwe ngo ngo yo iva mu Burundi bavuze Burundi nararyohewe no muri Cameroon ivyo nanye narabibonye warabibonye voilà bariko baravuga ikawa yo mu Burundi kugira bavuga ikawa yo mu Burundi biko nshaka yuko ejo bazohora bavuga ati amavuta y'ikibonobono castor oil huile de ricin canke organic castor oil Burundian
organic castor oil niko nshaka ibi rero nagira ahubwo vyogumana iyo zina ry'ikirundi rya ikibonobono nyene kugira ngo kuko umushinwa akoze kinara gihizine cy'igishinwa hariya iwabo icandi cyo cyimviro mande zoca tubigira uko nyene kugira uburundi bumenyekane ubwa mbere kumenyekanisha uburundi ariko kandi tubumenyekanishe turiko turabuvyaza turaronka n'amafaranga amavuta by'ukuri arazimvye gose hajya washika muri biro nariko ndakira abantu umuhungu avuye muri South Africa yaraje afise hegitari 7 yavuze ati hagati yandwi na 10 ati sindazipima naziguze ndi hanze mu Rutana yaraje kumbaza ingene yorima kubera yavuze yuko iri cupa iri tiro imwe y'amavuta muri South Africa aho hepfo igugwa $100 $100 none $100 simba majana 7 ariko je twebwe twarabwiye ko ikicuzuye iyi ni litiro n'inusu tuyidandaza ibumba majana 350 ubwo urumva yuko South Africa $100 yavuze ko izi mbuto zijya mbuto iziturima kwera hari ya no hari stock yavuze yuko hari iwabo bazidandaza ari ntete kandi amahera menshi none wumva aba bene wacu kuri Facebook abene wacu bandaba kuri YouTube nibashira amazinda babone yuko uno mustori ngaha ejo nzokujana basi ndabereke ya mirima nk'ubu birageze bisa neza babone yuko turiko turakora bazana amahera dukore baze bifatanya natwe 6 4 2 12 ushoboye agura imitahe myinshi abashoboye barihire abi wabo mu myaka 3 ntibazoba kibabwira ngo ngurira amakaye ngo ndihire inzu oya nukuri ndako ndacisha amaso mu makomantere kigano duherutse gukora hari umuntu sintaho igihugu arimwo umugore kavuga ati David ati ndakwinginze vraiment basukoresha imvugo yoroshe simpave nta hataragera ntataye hataragira je muri manico kibonobono okay ngira ngo nikora yari yumvise ajya amahera twebwe ajya amahera tuvuga nababwiye ko mu biro 10 dushora twahemza abakozi ikibanza kwa twaraharuye neza dusanga aya mavuta tuyadandaje gutya ku 15 ku biro 10 cyatwunguka ibumba majana 5 turabashimiye mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ihangiro ryacu ni gutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Gaciro Media ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo tukwize umuryango w'abarundi barenga 100 bafashwa biciye muri bino biganiro aha rero tuko turateba kuyaronka kubera tutarashira ko etiquette none ahubwo hariyo n'ama commentaire nyene dora tubona ku biganiro twe twakoranye bagenda babaza ati none ati nyabona turangira amavuta none amavuta barangira ahubwo rero banyarukanye nimba koko muyafise amavuta ngaya Jeff yashiremwo turayafise kandi tuko turayagwiza tuko turarima n'imirima myinshi ariko bavyumve abarundi kugira ngo bishoboke nuko twese tuja hamwe umuntu wese basi agire ico aterereye basi naho buvuga ati ibi bintu ne vy'uburofa ntibizokunda aba bantu bose babonye bicaye ngaha aha ngaha ukwezi guheze bararonka kantu basi nezerererwa umuntu uri kurandaba ngaho unezererwa no kuvuga ati jewe ndaryohewe no kumva ari ikintu kiriko kirahakazi bene wacu mu Burundi reka nshiremo ayo mahera basi aba bene wacu bironkera akazi upfume biraryoshe nkeje urabona nk'umuntu azuba ariko ararengana araba nk'irya soko niyaba yubaswe ijya yubaka nation ya Fabrice azoba ashobora kubwira umwana ati mwana Uburundi bwarigeze kuba ahantu butagira isoko ariko twarahagurutse turibakira isoko tikijya nico twacubatse kandi bivuye mu dusorosoro n'ubundi duke tuge twegerana none ntubona ko ari gusa biriya barabijana 3 yari make yabaranyarutse gatwe ngaha bagenda bukebuke kuko bakoze biriya n'umugambi mwiza bakoze n'ubu n'umugambi mwiza ujya mutima niba ubandanye bawukore no kuri kibonobono oyo ejo akaza n'ubundi atwereka ivyunguka naho nyene tubikore gutyo nk'abarundi uzoza gusanga iki gihugu
ubwacu twaciyubakiye atawundi muntu ajemwo. David je untunge nkubaze kano kantu Yego. ndagusanze mu biro mu gihe dusanzwe tuzi ko abantu baba bari mu biro utamusanganye costume umusangana ishati igororotse y'amaboko maremare na karuvati kubera ki wewe bamona wifata gutyo wambaye mu buryo buri simple cyane kandi uri ku kazi. Jewe mbere yaba hariho uburyo tumaze nikora ayo twegeranje yose tujana kurima kurondera ngana n'amavuta aboneka n'ibindi. Abantu bose bakora muri kibonobono oyo botonda mu mabiro bambaye amasarubeti kubera iki twerekana ko turi ku kazi ntiharagira aho tuja mu makostime. Mu Burundi ntiharagira ko guma twiniga winiga mu nda atakiriyo. Iki ni gihugu bisaba yuko dukora. Rero umbonye nambaye ukini esprit y'akazi sura ya kazi. Okay. Mimi nina sura ya kazi iyo ntakoze ndababara. Rero nico gitumona banambaye uko. Kubwanje ndavye ingene bino bintu bizimvye. Kwisoko mpuzamakungu haba no ngaha. Womengo yabona bise ubushobozi nogenda ndatembera kandi ndavuga kibonobono yo kugira abantu bavyumve. None rero nibaza ko urahari kandi ukora bikora neza. Nabantu benshi cyane badukurikirana ngaha. Ni muze dufatanye. Mwaravuze yuko kwakira abanyamitahe bisigaje ngira ngo ikiringo gitoya gushika mu kwezi kwa kane imba niyenzi tariki 15 tariki 15 z'ukwa kane. None ubwo ico kiringo mutanze si gitoya arundi ubutumwa bwose buzaba bwabashikiriye. Si gito ico kiringo si gito. Ni kubera gusa urumva kahise kariko karatwononera. Abantu benshi basoma kenga basinda gushimiye ko waje ngaha werekana aho dukorera. Werekana aho dukorera kubera abantu benshi bagiye bibwa n'ibintu byo kuri internet kubera ko wasanga wanashaka abantu badafise aho bakorera. Rero ico kiringo ni cari gito uravye umwanya bitabira ikorwa cyawo bakanation mu biharuro Fabrice yatanga. Yabona twebwe ariko barabikora. Kandi we yitwa ko burya ari n'amahera menshi. We n'amahera menshi. Bihumbi jana sumunyagihugu wese yaronka. Mugi bihumbi 6 ari we yose yo yaronka. Ibihumbi 6 twebwe ngaha ibihumbi 6 mu bihumbi jana umva burihiye abantu bangana guta umuryango wose. Abavyeyi ndazi ko Bujumbura murasohokana abana. Nko muri weekend ugasanga urabajanye hari urabaguriya akalagu ntumbaze je nkunda lagu iyo nayironse. Rero cishamwe ukwezi kumwe canke indwi imwe ureke kujana umwana hariya ariko umuzane ngaha ayo wari kumusororera hariya uyamutangiremwo ngaha hamugenda usenga Imana kumburuzo bamusohokana mu nyungu hanyuma urabe yuko mu myaka 2 umwana zohora umubwira ati mwana rero dusohoke uca umwicara kumubwira ati aha rero nshaka ubone hariho umunsi umwe nta gusohokana mbwabo uwo munsi umwe naretse kugusohokana utumye ndiko ndaraba ibiharuro tuzokwama dusohoka imyaka yose n'umwuzukuru wawe azokwama asohoka kubera umunsi umwe naretse kugusohokana. Iyo esprit ni bayifate aba diaspora ni bumurihire bene wanyu ha ruhande yuko musango mudufasha muradufasha cyane ni muturihire. Hanyuma urwaruka amamega tugura na 13 ku kwezi 13 ngarumva ko harimwo imitahe 2 basi simvuze ngo mureke kugura amamega ni mukora ibishoboka byose murondere ha ruhande yaho mukura amamega muzane 12 mushiremo ngaha kandi ujya ngucemeje ya David nta muntu aronka amahera 13 buri kwezi ushobora kubura amahera 6,000. Oya sivyo nivyo ko nta n'umuntu atunze Android telefone uko abagura amamega n'abatunze ama telefone ama smartphone umuntu amahera 6,000 ashobora kubura. Ikiryoshe rero nuko ayatanze ngaha zocaza kwanza isiga utuvuta tukibonobona atugure atwisiga ari utwiwiwe atwisige aryohe wavuga ati ndishoreye ni muri ya mitahe yanje tuce tubanza tumukize ingwara zose zo kurukoba ni yabazigwaye tuce tubanza dukuze umushatsi wiwe ni wabucikagurika utuvuta tuce tubanza kwanza tumukwegere n'umugisha wamubone neza amwe 5 yiwe acagaruka
tumwirukanira imyaku n'inyatsi ibi rero je sinenya kubivuga kubera nivyo nasomye kuri Google mbwa kandi n'aba batama benshi baradushingira nawe bavuga ati reka mwari mwaratevye kuzana ikibonobono mu gitondo ari umuntu w'umutegetsi yanterefonye kabisa aranyemeza bien tinaryohewe kuko aya mavuta nahora ndayakura muri Tanzania hari yabayita amavuta ya mnyonyo rero nkeneye unsigurire neza detail kuko je uca nayagurira cari imishatsi tinayagurira ivy'imishatsi rero nibaze tudandaze no produit David nabonye ndafise group WhatsApp y'abakunzi ba Gaciro Media ejo mwijoro harabaye umwanya munini wo kuyaga kubijanye na kibonobono nukuri yego okay ko ntari muno kananje ndumukunzi nacu nakubira mu ambassadeur ariko ibibazo byaguma bigaruka abatari muri bujya burere mwavuze mumaze kugiramo amabiro aho bantu ndashaka mubaho umuco byo kunyira muri kibonobono gute hari intara kumurengira mutarashikamo mugabo abo bantu babifuza kwinjira muri kibonobono babigenza gute nivyo ari intara tutarashikamwo ko turakoresha ingufu umva gushika muri izo ntara no buryo niyo mitahe bisaba ko bazana duce dushikiye muri izo ntara kandi vy'ukuri narabonye gukorera kuri WhatsApp ni vyiza mugabo abantu bacu ari abacu bagira amakenga ariko iyo tubegereye baduha n'amakuru menshi atubwira ati yo hari ikindi mutazi buryo kibonobono gikora nibi iyo rero tubegereye bararyoherwa rero akanya tutarashikayo niba tugirira icizere barungika amahera bayatware kuri konte babika amabordero bayadufotorere canke bayarungikanye nk'umuntu nitwabashikira bazoyatwereka canke bayarungitse twebwe ngaha muri iriya gishe mwabonye baje bamukorera amaturikire mwabonye n'ubutabo bwo kuziganya no kugurana indangamunywanyi hanyuma mu gihe ho waguze imitahe myinshi kiriya gisata gikorera hejuru niki cyo ngaho kwa secretary nico bajejwe baje bagukorera urupapuro kwerekana ko umunywanyi ufise email canke WhatsApp canke undi muntu wose go rupapuro bace barukurungikira aho ni mu gihe kugira ngo abantu bashire amazinda ariko ku bwacu nta ntara nimwe aba bantu miliyoni dukeneye twifuza ko bova mu ntara zose kugira ngo nkuko twavyipfuje twashaka yuko hose horimwa ikibonobono rero niba twizere babikore kuko naho nyene bitevye sezo tuca ducerwa mu iterambere kwacu usanga tuko turahomba kuko ahantu nana ko ari heza ariko hari ico ndiko ndibaza ubu Kristo mu Burundi no munsi buri hose ariko bwarigeze kuba budahari bwarigeze kuza igihe kimwe uwaba umukristo yashaje genda gaserukira karere runaka avamo cyangwa atangura gutransforma yigisha abandi ba Kristo ababanyi be bose akabagira ba Kristo abantu hashashingwa urushengero rw'abafise umwemerere umeze uko none abariko baradukurikira utahuye ibi ntiyobwira mugenzi ubwo burere batarimwo umva bataca babaho ahubwo rero Imana guhezagire si yaba twese twadufise umutima mugabo ikibabuza gukora ivyo nuko baca bavuga ngo David ni uwibujumbura ngo ibintu bivuye ibujumbura kenshi ngo barakunda kuba ba escrow jereka ndabaremeshe batinyangira ko mwize abantu bize barakunda kuyiba jewe reka ndabaremeshe igihugu cacu gushika no munsi jewe ndiko ndakora ibi abarundi turi mu bihugu vyinshi cyane ubu rero amase ya kera nagiho mu rutaro kera umuntu yaregeranye duhera amahera y'abantu fye agaca yicomokera no muzi nivyo ukunda nk'ubu David jewe none nk'ubu nivye kwanza noyiba gute nkaca ndayatwara nk'ubu noca njahe muri Israel abarundi bariyo baca bantanga ni uwuhe mupaka nocako ubu muri groupe babonye haheze nk'imisi 3 ntavuga niboca baziyo David ari none cancahe isura yanje baca bayihanirana hose urazwi kuri les réseaux sociaux yego kibono aba diaspora hafi ya bose baragukurikirana baranzi uzorenga naco bo gufotora atiga wa mugabo ari ngaha ejo rero ni nabikora bakareka kumfata nibo bazoba bahemukiye abarundi ejo nkabikora bazoce bamfata
kubera nibatabikora gutyo nibo bazobafatanije nanje kwiba kuko ivyo niwo bikora ngo nyegere nga mu Burundi wocu ujaye wari we wese yo gufata akakubona noneho rero iyo siyo esprit d'office je nkaho mbonye abantu bicaye gutya bariko barakora nifuza yuko kibonobono oyo mu myaka 3-5 mu gihe abantu boza cancana nko miliyoni wokwira twarahariye dusanga muri biro yonyene ibikorwa tuzoba turakora tuko turayungura ry'amafumbire amavuta n'ibindi tuzoba dukoresha abakozi 10,000 abakozi 10,000 uzoze ndabikwereke muri plan ndakwereka ingene tuzoba kuyiza abakozi 10,000 bakora mu kintu kimwe aha iyi ni company ikomeye muta donc canke mwaharo yuko ngira ngo buri commune yose izobirika amabiro yiwanje igihugu cyose nkwereka n'ubundi ko turashiraho amabiro igihugu cyose umva rero azoba bakora muri izine arazoba bakora mu mabiro arazoba bakora bose 10,000 kandi bizoshoboka nakuri none muri Allemagne ntibabikora ubu mu Faransa kuva makuru akubitiwe ikofe iyi system izo system suzo bakoresha ubugirigiri ubugize babiri umuhoro ucumwa none nkaho umuntu ariko arakumviriza ntavuga ati kumbure buyi uwo muhungu n'umu idealiste afite umwizero ndengarugero none utagize umwizero woshika kuki mugabo uyu no mwizero ushoboka ibi ni biharuro 0 nuri basi harura wese nakubwiye abantu muri yo tuzanye 10-12 nangaye so muri si miliyari 12 none miliyari 12 tuvugishije ukuri wo yaguha muri ivyo bintu ukora hari umuntu yose garatari ko ara investisa rega wowe ikintu uri kurakora wowe baza ngo ngutangaza amakuru oya abo uri kurigisha abantu ko bakwiye kuza baragira gute twe dukangura abantu iterambere mwe mukangurira abantu iterambere aho we nkaho uri kurakora ikikorwa gikomeye warukuye na financement d'ailleurs none ntimuvyumva muri ko murabishima abandi bakabishima nibikorwe none okay je ndabishima none ko naguhamagaye none ko dukorana imisi yose none bibaza nk'ubu urugwaro ariko ruraturaba ngaha boca bavyumva bose tugacira hamwe 12 miliyari ibitangaza muta byokoreka donc ico nca numva umengo eske uri kurabivuga gutyo David nta na rimwe naho rugira ubwoba kuko ubivuze gutyo nca numva ku kwezi hobo kubakwa ihinguriro kandi nkumva yosho none twabiberetse ingane bizogenda twaraberetse ingane ku kwezi ngaha tuzoshobora kuza turimbura imiliyaridi 4 yego 4 miliyari muri 2004 byo kuziganya none 4 miliyari zoca tuyakoresha iki ihinguriro deje ngaho ririmo harimo ihinguriro rinini gose rimeze neza cyane bwa tuzobanza twiruke no muceri igihanga nibiharage tugwisha imvura abarundi tubanze twironkera ivyo turya okay donc tubanze twihaze ufite tumaze rero kuronka ivyo turya je twidagadura rero tuje mu sengero tuvuze ibitari dutamba umuziki ikibazo gusa no kusanga umwanya munini tumara tuko turaha amahera Imana ica 10 ajya amahera twegeraniza hariya yaba twayegeraniza mu kugwiza umwimbu ngaha ikiro cy'umuceri nikiba kiguma kiduga kurya none bijyawe ntibigutera ubwoba rero nta bwoba mfise kubera nimba Mao Zedong yarabwiye abashinwa none je notinya kubera nimba uri kurabikora sinabonye mwararimye ibiraya hariya none mwe bijya ko mwabikoze sigara mwashize ubwoba natwe rero dushize ubwoba ikibonobono kizorimwa abantu bose bari hanze bagiye gutangura kugura amavuta y'ikibonobono reka Uburundi made in Burundi umukoshi potere yambari hariya erigi jambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje barahonye kubwo kubura ubwenge twebwe rero kutamenya gusa kutamenya hazima rero twamaze kumenya yuko ziriya ntara iziwacu hari ntashimye kuvuga duseserezwe n'abarozi ubu twaramenya akantu niko yisiga kwenda mbere imigambi yacu ije imbere hama dutunge nakuri yego ico nifuza ko bamenya cyane nuko turi ku kivi nawe skoro turiko turafite ngaha yego oya
ntibareke kudushigikira ngo namajambo oya tuko turakora no kuri nibaze badushigikire aha dukurikiranwa n'abantu benshi bajya abantu bonyere bahora baraye ibiganiro byacu bose boza ngaba bagakubitamwe iryo terambere mu kanya tworishika rero ubu nta kindi ndiko ndakora ibi ndabibereka umuntu mbere kugira ngo ndabahamagare baze dufatanye aba bene wacu bose aba bose bona bari mu no biro abari Ngozi abari hirya no hino aho tumaze gushira nabumvisa ko kamo rero nimba bashima nimba bari ngaba tidoga batonda sambira gataha 12 niko rababona ingene ibintu biriko biragenda rero nawe reka gusene uyu ariko arandaba reka gusigara inyuma ingo nayo wifatanye n'aba bene wanyu nibatera imbere muzoterera imbere hamwe mugabo cyo guhomba coco never ariko hari umuco sinzi ko ari nuvuga ko ari mentalite pauvre muri Afrika no Burundi burimo kugira je mukina arinda kubanza arindira arabe bamwe bakijamo aho zo bageze ivyo rero nico kibazo mugabo donke nibaza ko umuntu agira ivyo niho nivyo kuratagamije iterambere aratanta Muga nukuri nimba hari umuntu yamaze ijya myaka twamaze turi kuyiga yiteze yuko niyaheza azoca abaho neza kijya cizere yagize c'imyaka ingana kurya yo kibura gute ku bintu biri palpable turiko turakora ngaha biboneka erega ya mavuta tuyakoze zikya mbuto wabonye mu kanya gato yituzifyonze amasaha 2 tuba turonsa aya mavuta kandi aya mavuta tuca tuyashira ku isoko baza kuyagura ubona none woreka kugira icizere gute ahubwo nibanyaruke nukuri yego okay je numva ngira ngo tworangiza ikiyago nimba atakini wumva tworenza ko oya dukorera mu Ngagara hepfo ya Kotebu yego neza na neza uzananye kuri Kotebu ni ubugomba gushikira kuri OK Bazaar ariko ugeze kuri Kangalo Hotel uratubona ubu mbere turi hasi simwe vyuko twari hejuru ukiza ucubona icapa hajya cerekana yuko aho dukorera bace baza ngaha turagutunganiriza kandi ugenda uryohewe nuko Monsieur David ndagushimiye cyane kuri no mwanya mufashe musangiza abarundi izi opportunité niba tazikora tuze tuvuge gute nuko nanje nabashimiye gose ku mwanya mwafashe mukurikiye kino kiganiro tuzohure mu kiganiro c'ubutaha mushima none twama twabarangiye ibintu nuko bye bye turabashimiye mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ihangiro ryacu ni gutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media ejo tubasaba rero nugira subscribe canke s'abone kugira ngo tukwize umuryango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro